utudupfukamunwa mubona ngaha nyene nitwo nkuramwo ikintu cyose gikenewe mu rugo rw'umuntu. Yego Imana ifashije nkaronka ni sawa, mbuze naho urumva ndihangana kuko nta kundi mandi bugire. Reka ndakubaza ikibazo kimwe Claude, nimba atari banga, nk'iyo ugiye kudandaza kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, nko muri buno bufukamunwa ushobora gutaha wungutse nkangahe? Nakuvuga biravana no kungene isoko iba yagenze, ndashobora kuronka 2 3 iyo ndiko ndatembera ndiko ndirenganira nk'ahantu. Ukaza wumva bariko barambwira ngo nyamwema ngo ibiki ngo iboro, urumva ivyo biratuma umenga harabaye nk'akantu ko kwihebura, gace umenga umuntu ni gicibwa mwisi. Niko nabivuga. Turabaramukije cyane nshuti bakunzi ba Empower TV, mwe mudahengeshanya kuraba ibiganiro byacu, na cyane mwibuka kugira subscribe, like na share aho muba muherereye. Ngira mwamazwi ibona ni soso y'irad, turi kumwe muri kino kiganiro aho ngira nganire n'uyu mushinga ntahe mubona mu ruhande rwanje. Abo novuga ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi basanze babita ngo ni abanyamwema. Tugira tuganire n'umuntu asanzwe ariko arakora ibidasanzwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Nkunda kumubona kwibarabara rya Kanyosha, benshi bashobora kuba bamaze kumubona abari kwibarabara rya Kanyosha kujya kabiri cyane naje nakunda kumubonaho, ndavuga nti uyu muntu arafise ubushizi bw'amanga, arumaguza na cyane niko no bivuga. Kubona umuntu ameze nk'uko mugabo ugasanga ahamaze umunsi wose akirirwaho afise ututuntu mubona afise mu ntoki ariko aratudandaza, akeneye kudukuramwo ico gufungura kugira ngo abana umuryango baje kuronka ico bambara, baronka ico bafungura. Ni ibintu bidasanzwe. Niyo mpamvu rero nahisemo kumuganiriza, namwe mu nkundire mu ntinza amatwi kugira ngo twumvirize ivyo gira atuyagire. Reka ndakwakire cyane Claude kuri televiziyo yacu, uramutse abakunzi ba Empower TV, univuge n'akazina kawe kose kugira ngo bakumenye. Ego murakoze cyane, ndabaramukije. Ndamukije n'abariko baratumviriza bari ngaha mu Burundi ndetse no kwisi yose. Murakoze cyane. Yes. Akazina kawe kose ni gute Claude? Jewe nitwa Bigirimana Claude. Nkaba nsanzwe mbanga mu Kanyosha, nkaba amavukiro yanje ari muri komine Nyabihanga, intara ya Mwaro. Ego. Mbega waje no mu gisagara ca Bujumbura ryari Claude? Mu gisagara ca Bujumbura nahashitse kuva mu 2003. Urumva ndahamaze imyaka hafi 18 renga. Ego. Mbega Claude yarigeze aja mu ishuri? Ego jena narize imyaka 6, ndafise amashuri 6. Kubera ibibazo naciye nza ndahura navyo, abavyeyi narabuze abavyeyi. Kugira uno mwanya nta muvyeyi numwe mfise, rero vyaciye bituma rero kubandanya bidakunda. Bitubiranye rero n'ubu bumuga nsanzwe ngendana, ibyo kubandanya ishure bice birahagaze. Nico guca niyumvira rero kuza kuronderera ubundi buzima ngaha mu gisagara ca Bujumbura kuva ico gihe. Claude, uratubwiye ko wabuze abavyeyi, wagize ibibazo bitandukanye. Mbega abavyeyi babo hari yasanzwe harimo umuvyeyi w'umunyamwema canke hari abo muvukana abandi hoho harimo uwundi afise ubumuga nk'ubwo ufise? Muri rusangi nta muvyeyi w'umunyamwema nari mfise, kandi abavyeyi banje bansize ndi ubumwe kuko nta wundi tuvukana hari. Ndi ubumwe jewe ku giti cyanje, ndi umwe nyene uko nyene. Ego. Yes, urakoze cyane. Ngo umbwiye ko waje mu gisagara ca Bujumbura kuva mu 2003. Waje uje guhiga ubuzima kugira urabe ko ubaho canke wari ufise ahantu runaka waba ukavuga ngo na? Jewe maze kubona yuko ibibazo aho nari ndibimbanye byinshi, naciye mfata icyumviro cyuko noza tube turagateretse ngaha. Naciye niyumvira ko noza kurondera ubuzima ino mu gisagara ca Bujumbura. Kubera navuga ati sindi bugume muhera ntariko ndiga n'ubundi, reka ngende kuraba ndabe ko hari cyo hinduka. Ego. Uje mu gisagara ca Bujumbura waje wizanye ku giti cawe canke? Maze gufata icyumviro cyo kuza ino mu gisagara ca Bujumbura, nari nsanzwe mfise abagenzi
bari baranyitangiye kuza kurondera ndabatura icyiyumviro canje barakinyakira baranzana rero ndarondera nk'uko abandi barondera. Yes, urakoze cyane. Ngitangura navuze ngo udandaza ibi babona ngaha ari byo bigutungiye umuryango. Ndabizi ko ufise umuryango. Gerageza ubwire n'abandi bose batakuzi. Claude ni papa w'abana bangahe, afise umuryango bimeze gute? Mbo muri rusangi Bigirimana Claude ni umupapa afise imyaka 32. Afise umugore umwe n'abana 4. Muri abo bana 4 ifuranje n'umukobwa hagakurikira umuhungu, hakaza umukobwa hagasubira umuhungu. Kuvuga n'abana 4, ifuranje yiga mu mwaka wa 6, umukurikira yiga mu mwaka wa 2, abandi baracari batoyi bari muhira. Nashaka kugerageze ubabwire muri abo bana bose nta munyamwema arimwo kandi n'umugore wawe si umunyamwema. Oya nta numwe arimo kweli bose nabirabure gusa bose bameze neza. Okay. Urakoze cyane Claude. Rero jewe nkitangura kukubona nakubonye kuri abiri niko bahita mu Kanyosha. Nkunda kukubonaho igihe kenshi cyane ufise utudupfukamunwa uri kuratudandaza, bari mu mabus, bari mu miduga itandukanye uri kuratudandaza. Mbega watanguye kudandaza utudupfukamunwa kubera iki uyumviriye umuntu nkawe w'umupapa w'abana 4 gutangura gukora ibintu nk'ibi? Ego muri rusangi kugira ngo niyumve kudandaza udupfukamunwa hari ikibazo nagize. Ico kibazo nagize mu misi heze, murabona ko haba ibintu byo kwagura amabarabara. Rero narifise agakioske ngaha kwibarabara rya mbere. Rero hacahaza ubwa mbere hatanguye kuza ikibazo cyo gukora amakioske y'imbaho mu gisagara. Je nanje ko iyo kioske yanje ari y'imbaho ikibanzira apfaho. Maze kuvaho rero kubera navuga ati n'ubundi nta kundi ndi bugire. Bo cyamfati cyumviro cyo kuba ndidandariza ufukamunwa mu ntumbero kugira ngo umuryango ntiwicwe n'inzara. Ego kuko nararondeye ikindi nakora ndabura, mvuga ati nta kundi ndi bugire. Ego birumvikana uratanga kudandaza ubufukamunwa. Mbega ico gihe ubomoregwa wari ufise ikioske nkuko bivuze yari mu bintu wovuga nk'umutahe wari ufisemo muri ivyo bintu byose ngo byari nk'ibintu bifise umutahe wangahe? Mbo muri rusangi nari mfise umutahe urenga 500 gato. Ego byumvikane ko nk'uyu munsi umuntu yoguha 500 canke birengaho gatonyi urashobora gusubira kwiyungunganya ukaba Claude wa kera uko wari umeze kurutukuru uyu munsi. Ego ndizeye ko nagerageza kabisa. Mbega Claude nta kindi kintu asanzwe akora kindi ku ruhande rw'ubufukamunwa nibwo bukurihira inzu, nibwo bukugaburira abana, nibwo bubigisha, nta kindi kintu usanzwe ukora mu buzima busanzwe Claude? Mu buzima busanzwe kweri bonye maze kugira ibibazo nk'ibyo byose nta kindi kintu ndaronka nkora kugira kuri no mwanya. Urumva utudufukamunwa mubona ngaha nyene nitwo nkoramo ikintu cyose gikenewe mu rugo rw'umuntu. Ego Imana ifashije nkaronka ni sawa, mbuze naho urumva ndihangana kuko nta kundi mandi bugire. Ego yes. Reka ndakubaza ikibazo kimwe Claude, nimba atari banga nk'iyo ugiye kudandaza kuva mu gitondo gushika ku mugoroba nko muri buno bufukamunwa ushobora gutaha wungutse nkangahe? Mbo nakuvuga biravana no kungene isoko iba yagenze. Ndashobora kuronka 2 3 canke 5 hanyuma nkacani yaranja kucomba narose. Ego yes. Birumvikana. Mbega Claude hari ikintu kimwe abantu bakunda kuvuga abanyamwema ngo kwanza niko no bivuga muri rusangi no gukoresha terme bavuga ngo bari fragile n'abantu usanga bamwe bavuga ngo nta nguvu bagira, hari ibintu runaka batokora kubera ukuntu bameze, ukuntu baremwe. Wewe uremezanya nayo majambo abantu bavuga? Mbo sinovyemeza 100% ariko bivanye ni ngorane twege dufise biturutse kuri ubumuga ngendanwa bwacu. Ndibaza yuko hariho ibyo dushoboye, ibyo abandi bashoboye twege tudashobora gukora.
nk'akarero nk'akazi gakorerwa nko kuzuba ryinshi ndabona umenga biragoye gukora yego ibintu bya mwene uko kubera izuba riratubangamira canke nk'ibintu biba biri kure yawe hari igihe utabushoboye kubibona bivanye n'ingorane z'amaso dufise ibintu bya mwene uko nayo bisigaye isaje mbona umenga na mahoro ibindi byose nuvuga ngo bikora havuyemwo ibishobora gukorerwa kuzuba yego mbega hoho Claude ikindi kibazo nta kwinubwa kubaho mu kibano abantu ugasanga barakwinuba kubera uri umunyamwema akumva umenga ugiye nko kumusaba amazi ntiyoguha igikombe ciwe kubera hari abantu bashobora kuba bameze uko ivyo ntibibaho mu kibano mbo ivyo birabaho n'ukuri ntubesha ivyo birabaho gusa jewe aho mbaye ngira ngo nuko ndahabaye igihe kirekire jewe aho mbaye tubanye amahoro n'abaho gusa iyo negeye imbere gatoyi ndiko ndatembera amajambo ntabura amajambo aravugwa ariko urihangana uko biri kose yego amwe muri ayo majambo bakoresha ukumva arakubabaje ni nkaya umva nk'iyo ndiko ndatembera ndiko ndirenganira nk'ahantu ukaza wumva bariko barambwira ngo hinyamwema ngo ibiki ngo iboro urumva ivyo biratuma umenga harabaye nk'akantu ko kwihebura ugaca umenga umuntu ni igicibwa mw'isi niko nabivuga ariko rero uragerageza uburyo bwose ukiha amahoro birumvikana mbega ikintu nk'ikintu wewe wosaba igihugu muri rusange usabira ku izina ry'abanyamwema ni nk'igiki bo jewe ku izina ry'abanyamwema ikintu ca mbere no tangura gusaba umutekano cyane ico ca mbere kuko mu minsi mike yiheze narumvise ngo mu ntara kanaka z'igihugu ngo bishe umunyamwema ahandi ngo bamukereye kanaka ahandi ukumva ngo baramuciye ibihimba kanaka ngo baratwara urumva icoye no kuri sino babesha kirakunda kudutera ubwoba keshi na keshi urumva nsaba umutekano hanyuma igikurikira nyakubahwa mukuru w'igihugu ntaraba ico dufasha kuko twega abantu bagendana ubumuga dufise ingorane nyinshi navuze ati hariho ibyo dushoboye gukora n'ibindi tudashoboye ariko si ngombwa ngo tugume tureza amaboko je nka jewe muriko muriheza akazi nkora nukuri biragoye ku bana bane n'umugore muri kino gisagara ca Bujumbura ni kibazo ariko ndiko ndihweza ndabona ibindi nshobora gukora ariko ku buryo buke mfise urumva ni za ngorane ngoma ndimo nyene yego Yesu urakoze cyane uvuze ngo hariho bimwe bike muri bimwe ubona ushobora gukora urashobora kubidusangiza nimba ataco bitwara mbo nk'akarero ka hafi urabona jewe kuva nkifata porogaramu yo kumanuka ino mu gisagara ca Bujumbura narashoboye nashitse ni kuko nifise porogaramu nyene y'urudandazo ngira ngo niwe muhamagaro nari mfise vuga nka jewe nk'ikintu cyo kudandaza ni ikintu niyumvamo cyane kindi no mu maraso ni ukuvuga nta bindi byinshi ndakora bigiye atari urudandazo ariko iyo uvunitse uramenya gucombagira mu gihe mu rudandazo biba byase urashobora kuja kwiga gukora ibindi kandi wavyitayeho ukanabimenya yego muri rusange nuko nabivuga kuvuga ivyo bindi vyogenda bize canke ugenda bimenya bivanye n'uburyo runaka canke bivanye n'uburyo kanaka umuntu ashobora noneho iyo bushize mu kintu ndetse urakimenya kandi kikagenda neza yego urumva muri rusange wowe usaba ati habeho nk'ikintu cyo gufasha abanyamwima muri rusange nka koperative nk'akarorero mugakoreramo yego cyane mbega mweho nk'abanyamwima sinzi nibaza ko hari abo mushobora kuba muvugana bamwe basanzwe bafite ubumuga nk'ubwo bw'iwawe nta kintu mwaba muriyumvira mukavuga ngo iki kintu twogishira mu ngiro ariko tubuze uburyo nk'akarorero
kuburyo umuntu yobashigikira agize ahafatira. Muri rusangi urakoze cyane kumbaza ico kibazo kubera hariho association yahoze irongowe n'uwitwa Kasimu. Uwo Kasimu rero uye umenga baramukuye, ubu turongowe n'uwitwa Anise nawe nyene w'umunyamwezi. Yego ubu uye bakorera hariya mu Nyakabiga. Ico kibazo jewe yemperukayo naragiye narameze nk'ukibaza ariko nta nyishu narose. Urumva rero kubisanzwe uwo dufashanya kuri iyo bagize neza cyane. Yego kuko muri association yacu nta kintu je ku giti cyo wanje ndabona kinini baramfasha nka jewe, kiretse yuko rimwe mu gihe c'abanyeshuri nshobora kugenda gusaba udukaye tw'abana banje bakatuma. Nabisigaye mu buzima bwanje bwa misi yose no kwimenya. Yego urakoze cyane. Nashaka dusa kandi nk'abariko bararangiza ugire akandi kajambo, kuko weho urumva wararenge, hari abandi banyamwema bameze nk'uko kwiwawe mugabo aba yumva ko atakintu ashoboye by'ukuri, aba yumva ko yo bari wa muntu yifungiranye mu nzu, na cyane cyane asohotse hanze ko baza kuvuga ngo hiboro ngo hiki, ukumva aragize ipfunwe ryo kumva ko yoja hanze. Mbega bo bagenzi bawe bo babwira iki? Jewe ikintu nababwira nuko bokura amaboko mu mpuzu bakagerageza gukora ibyo bashoboye, kuko nta muntu azogusanga mu nzu aho uryamya kubaza ati mbega bimeze gute ndagufasha iki. Ni kuvuga nk'akarero nkawe nyakubahwa, urabona umaze iminsi umusanga hajya kwibarabara, niho nzindukira niho nirirwa kugira ngo ndabe ukungene vyogenda. Jewe muri rusange ku giti ciwanje Imana imfashije nkaronka umuntu ashigikira, jewe nipfuza ko notera imbere nkateza imbere n'umuryango, gusa ndose umuntu ashigikira. Yego murakoze cyane. Murakoze nawe. Reka tugushimire, urakoze kubw'ikiganiro ushoboye gusangiza abakunzi ba Empower TV. Nukuri murakoze cyane, Imana ibahezagire bongereze imigisha. Yego ngira nitwanagutumira kandi uzongera uze udusangize ibindi bimwe mu bintu tugenda duhura navyo mu buzima. Asha nukuri jewe umwanya ndi nawo nejo mukankenera. Adresse yanje ngaha nyene ku mabarabara abiri, bibaye ngombwa n'agatelefone nkagasiga zonkenera akampamagara tukayaga. Urashobora kukavuga nta kibazo. Yego akanomero kanje nkoresha ni limitere ni 68 amajana 241 ubusa 71. Hariho n'akareo 79 amajana 564 amajana 498. Yes, urakoze cyane. Yego murakoze namwe. Nshuti bakunzi ba Empower TV, ngira muravyumvise ibyo Claude ariko aradusangiza, ukaba wumva ukozwe ko niyo nkuru yiwe, urumva ko yari yaje kwiyungunganya nk'uko abandi bose babikora, agerageza kuronka twadandaza mugabo kubera ukwagura novuga kubera itegeko ry'igihugu ngo yarabomorewe agakioski yari asanzwe akoriramwo, aho byamugoye ko ashobora kubaho n'abana 4 agatangura kudandaza ubupfukamunwa nk'uko mwabibonye. Ngira mwashoboye kubona abufise mu ntoke, abaca kenshi ku mabarabara abiri niko bahita hajya, abaca kenshi kuri abiri mu Kanyosha bama bamubona abufise, nimba ari ikintu runaka wumva wo muterera wo mushigikira mu buryo bucanke ubundi kugira ngo abana bashobore kwiga, umuryango ushobore kubaho neza, urahawe ikaze. Kanimero yakavuze, ariko natwebwe nimero yacu ibiriko munsi murashobora kuduhamagara mukaducisha ko icyumviro canyu kugira ngo byose bibandanye bigenda neza. Murakoze cyane rero, mubandanye kudukurikirana mutibagira kugira subscribe, like na share nkuko musanzwe mubikora. Ni Soso Ihad, ndabakunda cyane.